Nshuti bakunze ijwi rya Amerika turabasuhuje. Reka mukurikire amakuru y'ijwi rya Amerika mukunda muri benshi. Tubashimire ko muzindutse murumviriza ijwi rya Amerika. Ikaze makuru yo muri kino gitondo mwateguriye mukaba mugiye gushikirizwa na Diane Nininahazwe. Leta y'u Rwanda yarayihagaritse gukorana n'Ububirigi mu vy'imigambi yo gufashanya n'iterambere. Ntabwo ari ibihugu by'abaterankunga bizajya bitubwira ko turinda umutekano wacu, kandi ntabwo ari ibyo bihugu bigomba kudukangisha izo nkunga. Uni Olivier Nduhungirehe, umushikiranganje ajejwe imigenderanire y'u Rwanda n'ayandi makungu. Idoni yano makuru yose ni mukanya musangwe ikaze. Amakuru tuyahere muri Sudani, abamaze kumenyekana ko baguye mu bitero vy'inteko ziyonkoye kuri leta RSF muri no misi 3 iheze barenza 200, ibindi na mgenzi wacu Geoffrey Mutagoma. Umwe mu babibonye yabwiye ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters kuri telefone ko RSF yagabye igitero ku cyumweru mu gitondo yakoresheje intwaro zose zishoboka zirasa ahantu hose, bityo rero abantu benshi bagahita bicwa abandi bagakomereka. Ibyo bitero byabaye mu gihe RSF yari imaze gushyira hamwe abanyapolitiki bafatanyije nayo n'abayobozi b'imitwe yitwaje intwaro mu murwa mukuru wa Kenya Nairobi kugira ngo bashyire umukono ku masezerano yatuma hashyirwaho guverinoma bita iy'amahoro n'ubumwe yo kuyobora uturere bagenzura. Umushikiranganje ajejwe imigenderanire y'Amerika n'andi makungu Marco Rubio na mugenzi we w'Uburusiya Serge Lavrov bari bakoreye inama Riyadh ku murwa mukuru wa Arabia Saudite kugira ngo batangure kuraba ingene intambara y'Uburusiya na Ukraine yohera. Ejo ni Mukankusi. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Marco Rubio yarayoboye intumwa za Amerika zirimo umujyanama mu by'umutekano w'igihugu Mike Waltz n'intumwa mu burasirazuba bwo hagati Steve Witkoff. Minisitiri Rubio yagize ati: Today is the first step of a long and difficult journey, but an important one. Uyu munsi ni intambwe ya mbere y'urugendo rurerure kandi rutoroshye ariko rw'ingenzi, kandi Perezida Trump yiyemeje kurangiza iyi ntambara, kandi nk'uko yabivuze igihe yiyamamarizaga kuba perezida, ashaka kubirangiza mu buryo bukwiye. Arashaka ko birangira mu buryo burambye kandi buboneye, ku buryo bitatuma habaho indi ntambara mu myaka 2 cyangwa 3. Ibyo ntabwo ari ibintu bizoroha kugerwaho, ariko niwe wenyine ku isi ushobora gutangiza iki gikorwa. Donald Trump niwe muyobozi rukumbi ku isi ushobora gutangiza uru rugendo, kandi uyu munsi yabaye intambwe ya mbere muri urwo rugendo. Ku ruhande rw'Uburusiya, intumwa zabwo zarimo Minisitiri w'ububanyi n'amahanga Sergei Lavrov n'umufasha mukuru wa Perezida Putin Yuri Ushakov. Abayobozi ba Ukraine bavuze ko batatumiwe muri iyo nama. Kugira n'ibiganiro kwa Amerika n'Uburusiya byateje impungenge mu bayobozi b'ibihugu byo ku mugabane w'Uburayi. Mu minsi yashize bagaragaje ko ari ngombwa ko Ukraine igira uruhare mu biganiro bijyanye n'ejo hazaza hayo, ndetse n'ibihugu by'Uburayi bikagira uruhare mu byo babona ko ari ingenzi ku mutekano wabo. Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yavuze ko yavuganye na Perezida Trump na Perezida Zelensky nyuma y'ibiganiro byabereye i Paris, kandi ko ari ngombwa ko Abanyaburayi, Abanyamerika ndetse n'Abanya-Ukraine bakorera hamwe. Zelensky yagaragaje ko hakenewe ibimenyetso bihamye kandi byizewe byerekana ko hazaboneka umutekano. Avuga ko bitabaye ibyo Uburusiya buzatangira indi ntambara kuri Ukraine cyangwa ku bindi bihugu by'Uburayi. Mu Rwanda ho leta y'ico gihugu yaraye ihagaritse gukorana n'Ububirigi mu vyo gufashanya mu iterambere. U Rwanda rwagiriza Ububirigi gufatanya na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muco gwita amahimiriza agamije kubangamira imigambi yarwo y'iterambere biciye mu kurementanyiriza mu bigo n'amashamwe mpuzamakungu. Inkuru ya mgenzi wacu Geoffrey Mutagoma. Mu bisobanuro yatanze mu nyandiko yashyize ahagaragara, Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'u Rwanda ishinja Ububirigi kubogama no gufatanya na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu bikorwa bigamije gusaba ikomanyirizwa ryarwo, aho gushyigikira inzira yo gushaka ibiganiro byasabwe na Afurika yunze ubumwe, Umuryango wa Afurika w'Uburasirazuba n'iy'Amajyepfo bigamije gushaka umuti w'intambara ibera mu burasirazuba bwa Kongo. U Rwanda rusanga gukoresha ihagarikwa ry'inkunga y'iterambere nk'igikoresho cyo kumvisha igihugu cyangwa kugihana ari ukubogamira ku ruhande rumwe, kudashyira mu gaciro no gutambamira ingufu nyafurika zigamije gushakira ikibazo umuti binyuze mu biganiro. Bityo rukabona ko ubufatanye bw'u Rwanda n'Ububirigi nta shingiro bugifite, rugaheraho rutangaza ko ruhagaritse inkunga y'iterambere rwa rufitanye n'Ububirigi yari iteganijwe kuva mu mwaka ushize 2024 kugeza mu mwaka 2029. Mu ibarwa yarwo u Rwanda ruvuga ko rutazaterwa ubwoba cyangwa ngo rugondwe n'ibikangisho rube rwashyira umutekano warwo mu kaga.
ruvuga ko intego yarwo ari ukurinda ubusugire bw'imipaka yarwo no kurangiza ku buryo budasubirwaho politiki y'imvururu ishingiye ku moko. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'u Rwanda iravuga ko rukeneye amahoro n'igisubizo kirambye kuri ibyo bibazo byose byakomeje kugaragara kubera icyo rwise kunanirwa kwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'umuryango mpuzamahanga byamaze imyaka n'imyaka byarananiwe kubahiriza inshingano zabyo no kurandura burundu umutwe wa FDLR ufatwa n'umuryango w'abibumbye nk'uw'iterabwoba no kurengera uburenganzira bwa ba nyamuke. Hagati aho leta y'Ubwongereza yatumiye uhagarariye u Rwanda muri icyo gihugu Ambasaderi Johnston Businge kuganira ku kibazo cy'umutwe wa M23 ukomeje kwigarura uduce tw'uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Inyandiko yagaragaye ku rubuga rwa interineti rwa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane y'Ubwongereza yarimwe amagambo y'umuvugizi w'iyo minisiteri avuga ko Ubwongereza bwamaganye bwivuye inyuma ibikorwa by'ingabo z'u Rwanda n'umutwe wa M23 byo kwigarurira ibice by'uburasirazuba bwa Kongo. Ubwongereza buravuga ko bitakwemerwa kandi ari ukuvogera ubusugire bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bityo bugasaba u Rwanda gukura ingabo zarwo muri Kongo vuba na bwangu no kuyoboka inzira y'amahoro yatangijwe n'imiryango nyafurika. Tukivuga ku vyino nkuru, imfashanyo leta y'u Rwanda yahagaritse yahabwa n'Ububirigi igenewe ibikorwa vy'iterambere yatanguye gutangwa kuva mu 2024 bikaba vyari vyitezwe ko izobandanya kugera muri 2029 yangana na miliyoni 90 amafaranga y'ama euro. Umushikiranganje ajeje imigenderanire y'u Rwanda n'ayandi makungu Olivier Nduhungirehe mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana yamubwiye ko imfashanyo ku Rwanda itaribwirijwe gukoreshwa nk'igikangisho. Iki cyemezo cyari ngombwa kuko Ububirigi bwari bumaze igihe bufatanya na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu kugerageza kumvisha amahanga ndetse n'imiryango mpuzamahanga ko bagomba gukatira imfashanyo u Rwanda, guhagarika imfashanyo kandi n'imfashanyo ijyanye n'ibikorwa by'iterambere. Ubusanzwe imfashanyo ijyanye n'iterambere ntabwo igomba gushyirwamo politiki. Kuba Ububirigi bwarahisemo gushyigikira ku mugaragaro Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ntacyo bidutwaye, ariko ikibazo ni uko bubikoresha noneho bukaba bushakisha kugira ngo inkunga twari dusanzwe duhabwa ihagarikwe. Ibyo bitashobora kwihanganirwa, ariyo mpamvu twahisemo guhagarika by'agateganyo ubutwere hagati y'u Rwanda n'Ububirigi. Iyo muvuga yuko iyo nkunga muyihagaritse, ibikorwa byari bisanzwe bigendera kuri iyo nkunga bizagerwaho bite? Bizagerwaho ku bundi buryo, ntabwo uburyo ari Ububirigi bwonyine bufite. Ibikorwa byari bihari bizakomeza kandi uburyo buzaboneka. Icyo rero tudashobora kwihanganira ni uko Ububirigi bukoresha imfashanyo buduha mu bikorwa by'iterambere, kandi ibyo bikorwa haba Ububirigi n'abandi baterankunga bose bemera ko dukoresha inkunga ku buryo bunoze, ku buryo buhuye n'icyo iyo nkunga yaduherewe. Urugero nk'umwaka 2022 Ububirigi bwahaye u Rwanda inkunga ingana na miliyoni hafi 45 z'amafaranga y'amayero. Ayo mafaranga mu gihe Ububirigi butatanze, u Rwanda ruzayavana he niba rwari ruyakeneye? Twebwe nk'uko nabikubwiye, n'u Rwanda ni igihugu cyihesha agaciro, ntabwo ari ayo mafaranga bakangisha azatuma tutiteza imbere. Nk'uko nabikubwiye, uburyo burahari kandi n'uburyo burashakwa. Ntabwo rero dushobora kwemera yuko igihugu cyahisemo gufatanya na Kongo kugira ngo kiturwanye, gishaka ukuntu cyumvisha amahanga ko bagomba kudufatira ibihano, ko twakomeza gufatanya n'icyo gihugu ku buryo ubwo ari bwo bwose. Muravuga yuko iyo nkunga muhagaritse yagombaga kuzatangwa kuva mu mwaka 2024 kugeza 2029, ni ukuvuga imyaka 5, n'amayero agera ku mamiliyoni hafi 100, n'amayero miliyoni 95 yagombaga kuzakoreshwa mu buhinzi, agakoreshwa mu buvuzi, agakoreshwa mu guteza imbere imijyi ndetse no mu micungire y'igihugu. Ntabwo kuba tudafite inkunga y'Ububirigi igihugu kizahagarara. U Rwanda ni igihugu cyigenga
u Rwanda ni igihugu gifite gahunda y'iterambere, u Rwanda ni igihugu gifite n'abandi baterankunga, rero tuzakomeza gahunda yo kwiteza imbere hatari mu Bubiligi. Bamwe mu baterankunga b'u Rwanda barimo Ubwongereza. Uyu munsi bwatumye ambasaderi w'u Rwanda i Londres bumusaba kwisobanura ku kibazo turimo tuganiraho cy'umutekano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse basabye u Rwanda ko ruvana ingabo muri Kongo. Ibyo byo mwabyakiriye mute? Nibyo bamuhamagaye bamusaba kwisobanura, ariko nawe yabasobanuriye kandi ababwira yuko haba Ubwongereza n'umuryango mpuzamahanga gukomeza kwirengagiza ikibazo cy'umutekano w'u Rwanda, gukomeza kwirengagiza yuko ku mupaka wacu hari ingabo za FARDC zifatanyije n'aba FDLR, baba genocidaire ba FDLR n'izindi ngabo z'amahanga, Barundi, SAMIDRC, ko ari ibintu bibangamiye umutekano wacu. Kandi ambassadeur Busingye akaba yanababwiye yuko kuba barebera ihohoterwa ry'abanyekongo bavuga ikinyarwanda, abanyekongo b'abatutsi, nabyo ari ibintu bitaboneye. Twebwe n'u Rwanda tugomba kureba inyungu zacu, inyungu z'umutekano w'igihugu, ntabwo ari ibihugu by'amahanga, ibihugu by'abaterankunga bizajya bitubwira ko turinda umutekano wacu, kuko nta wundi muntu uzawuturindira, kandi ntabwo ari ibyo bihugu bigomba kudukangisha izo nkunga kugira ngo u Rwanda irukomeze kuzuza inshingano zarwo arizo kurengera abaturage b'igihugu. Olivier Jean Patrick Nduhungirehe, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda, ndagushimiye cyane ku bw'aka kanyuhaye Ijwi ry'Amerika. Ndibashimiye. Hagati aho umushikiranganje ajeje imigenderanire y'Ububiligi n'ayandi makungu Maxime Prévost nawe abicishe ku rubuga rwiwe rwa X yanditse ko Ububiligi bwakira ingingo y'u Rwanda yo guhagarika mu byo gufashanya mu migambi y'iterambere. Prévost yagize ati kubera u Rwanda rutubahirije ubusugire n'ubwigenge bwa Kongo, twariko turarimbura ingene dusubiramwo ivyo gufashanya hagati yacu kugira ngo dufate ingingo kubera iki kibazo. Twiyemeje ko uku guhagarika ubufatanye bwacu bizoca mu nzira y'ikinyamwuga ku nyungu z'abanyagihugu b'u Rwanda. Twiyemeje kandi kuzobandanya utwigoro twacu two gutera akamu amakungu kugira ngo atorere umuti ikibazo ca Kongo biciye mu mahoro kandi hisunzwe amategeko mpuzamakungu. Ijwi ry'Amerika, reka amakuru yacu duce tuyabandaniriza ku vy'ubutungane mu Burundi, aho sentare nkuru ya Muha i Bujumbura muri ico gihugu yakatiye muganga Christophe Sahabu umunyororo w'imyaka 20 n'ihadabu iremereye cane. Dr Sahabu muribuka ko yahoze ari umukuru w'ibitaro Kira Hospital biza imbere mu bikomeye muri ico gihugu. Mu vyaha sentare imwagiriza harimwo ivyo gukoresha impapuro z'ububeshi. Hambavu y'uwo munyororo w'imyaka 20, sentare nkuru ya Muha isaba ko ubutunzi bwose bwa muganga Christophe Sahabu buri mu Burundi bufatwa, agatanga ihadabu y'imiliyoni 7 mu mafaranga y'amarundi n'indishi zibiri, ya mbere y'imiliyoni 178 mu mafaranga y'abanyaburaya, iya kabiri nayo y'amadolari ya Amerika agera ku 8,600. Maître Gustave Niyonzima aburanira muganga Christophe imbere ya za sentare mpuzamakungu avuga ko ari urubanza bakiriye nabi. Mu kiganiro yagiranye n'Ijwi ry'Amerika yadondaguye amategeko yemeza ko iyo sentare nkuru yahonyanze, ahereye ku kwemeza ko igihano c'imyaka 20 yaciriwe kubera ukwagirizwa gukoresha impapuro z'ububeshi ubundi mu Burundi gihanishwa imyaka 5 gusa. Naho ico caha coba caramwagiri, ico caha kiri ku myaka 5. Amategeko avuga ko urubanza rugiye mu mwiherero rutarenze imisi 30 ruca rucika. Ivyo tubisanga mu ngingo y'amajana 259 yo twita igitabo c'ingene imanza z'ivyaha zitohozwa n'ingene ziburanishwa, ariko siko vyagenze. Urumva rwaratevye kugira baruhe iyindi ntumbero. Ikindi naco twogomba kwibutsa kukubahuka bakavuga yuko bamuciriye indishi y'akababaro imiliyoni 178 z'amahera y'abanyaburaya. Ivyo ni ibintu bitangaje kuko n'umutahe wa Kira Hospital uri ku miliyoni 13 z'abanyaburaya, ntibishobora kugenda uko mu mategeko. Imbere yo gusaba inyidishi y'akababaro urerekana iki kintu catakaye ubwo nyene uwo muntu ivyo mu mwagiriza
n'ibizokurikira wewe wobuze mu kunguka ivyo ntibigeze banavyerekana ngo babigaragaze. Nivyo rero mvuga ko bihonyanga ingingo y'amajana 312 y'ibwirizwa shingiro. Urubanza rwa muganga Christophe Sahabo rwahamye rurangwa n'uturenge twinshi. Mwibuke ko yamaze iminsi irenga 50 mu gasho k'iperereza, aha abandi bahamara iminsi idwi nk'uko ingingo ya 34 y'igitabo ca Code de Procedure bivuga. Yamaze umwaka n'inusa ataraburana, amategeko atabivuga uko yategerezwa guca arekurwa. Ku ruhande rw'umuryango wa muganga Christophe Sahabo nabo nyene bavuga ko bakiriye nabi urubanza rwaciriwe uwabo. Ku bw'uwo muryango ibi biza vyunyurwa n'amagara ya muganga Christophe bemeza ko atako yifashe. Jean-Marc Sahabo ni mukuru wa muganga Christophe Sahabo. Ntakwameze kuko atabaganga bari hafi, ubone ico kintu cyose ntari kibaye, ni ikintu biteza kwikana n'abaganga aba specialiste. Nta suivi, nta visite médicale, ari kure y'umuryango, ari kure ya sentare d'ailleurs muburanya. Nta kintu na kimwe gituma yoroka agahengwe ku buzima bwiwe, atunzwe n'Imana gusa. Mu gihe mu vyo ubutungane busaba harimwo ko ubutunzi bwose bwa muganga Christophe bunyagwa, mukuru wiwe Jean-Marc avuga ko ino ngingo ari umurengera. Ico twokora rero kunguruza urubanza, tukibaza yuko abacamanza bazokurikiza ukuri aho kuri hama kwizana amategeko. Muganga Christophe Sahabo yamenyekaniye cane atwara ibitaro vy'akarorero bikomeye mu vyigenga mu Burundi vyitwa Kira Hospital, ari naho yari asanzwe avura nk'umuhinga mu ngwara z'amaso, akaba yari namwigisha muri za kaminuza. Yafatiwe mu biro iwe mu ntango z'ukwezi kwa kane ko muri 2022 ari kumwe n'umufaransa muganga Jean David Pilot yatwara ico gihe urwego nyobozi rw'ivyo bitaro biri Bujumbura. Ico gihe baciye bajanwa gupfungirwa mu biro vy'iperereza i Bujumbura nk'uko abamuburanira bavyemereye Ijwi rya Amerika. Bukeye uwo mufaransa abona kurekurwa. Ibitaro yatwara ahanini umutahe wabitanguje wari uw'ishirahamwe ryo mu Busuwisi, ariko nawe nyene yari afisemwo umutahe muto. Iki gihugu c'Ubusuwisi ni naco muganga Christophe Sahabo yaherejemwo amashuri mu vyo kuvura amaso imbere yo gutahuka mu Burundi no gutanguza ibitaro Kira Hospital mu 2015. Ibitaro yatanguje ari kumwe n'abo Basuwisi, amaze kubishinga bigashinga imizi, vyarateye imbere. Abarwayi bo mu karere barabihurumbira, bitangura kwinjiza amafaranga mva makungu atari make. Amakuru yo kwizera Ijwi rya Amerika rikura mu mpande zitandukanye zirimwo abegereye ubutegetsi bwo mu Burundi nuko mu vyo ariko arazira harimo ko yoba yabaye intambamyi ikomeye ku ruhande rwa leta rugira imitahe myinshi muri ivyo bitaro. Ijwi rya Amerika ryashatse kumenya ico ubushikiranganje bw'ubutungane n'amaparike avuga kuri iki kibazo, ariko kugera duheza gutegura ino nkuru ntitwashoboye kubaronka. Ijwi rya Amerika reka tugaruke ku vya Kongo. Imipaka ihuza u Rwanda n'igisagara ca Bukavu yari imaze imisi 3 yugaye kubera ibibazo vy'umutekano muke, yaraye yongeye kugururwa. Umenyesha makuru wacu Temistokle Mutijima yanyarukiyeyo adutegurira ino nkuru. Ugeze ku mupaka wa Rusizi ya mbere usanzwe wambukiraho abantu benshi bava cyangwa bajya Bukavu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, wabonaga ko ibintu byatangiye gusubira mu buryo ugereranyije n'iminsi 3 yari ishize. Imipaka ya Rusizi ya mbere na Rusizi ya kabiri yombi huza Bukavu na Rusizi yaherukaga gukora mu buryo busanzwe mu masaha ya mbere ya saa 6 yo kuwa gatanu w'icyumweru gishize. Kuri uyu wa kabiri akanyamuneza kari kose ku bari banyotewe n'iri fungurwa ry'imipaka. Mu minsi 3 ntabwo twari kwambuka kubera ko hari hakiri ince zimwe zari zikirimo zivugamo amasasu, hakaba n'abantu nyine bari bagifite n'ubwoba, ntibemere ko biriya byarangiye, bakavuga ati umuntu arashobora kugera ku muhanda bakamuhohotera muri ubwo buryo. Ariko bahacisha itangazo mu mugoroba baratugira ati umuhanda ni nyabagendwa, nibo bari kuwukontorora, tuzize twese twambuke tuje hakurya. Ariko twishimye kuba buguruye. Hakuna mtu mwenye anafurahia kama mpaka. Ntawa kwishimira ko umupaka umuhuza n'abaturanyi ufungwa. Ubu rero bafunguye twishimye cyane. Uretse abasanzwe bakesha imibereho ku kwambuka imipaka kwabo kwa buri munsi, hari n'abandi amaramuko yabashingiye ku kubiha imipaka ari nyabagendwa kabone n'ubwo batajya hakurya Bukavu. Abo barimo na Mushinzimana Eric ukora akazi ko gutwaza imizigo abambuka umupaka ku mpande zombi. Ubuzima bwari buhagaze nabi kubera ko nta muvuma n'imwe yari ihari. Urumva inzara ntiyabura, ariko hamwe n'abayobozi bacu b'imidugudu twari twagiye twegerana n'udutsinda abantu babamo, wenda
mukabasha kurya, ariko inzara yari ihari nyine twabyakiriye neza cyane kuba umupaka ufungura. Hakurya i Bukavu naho hararangwa ituze n'ubuzima bukomeje kugenda bugaruka gahoro gahoro. Abarwanyi ba M23 baragaragara mu bice binyuranye aho ijwi rya Amerika yabashije kugera, kuva kuri santere z'ubucuruzi kugera ku byicaro by'inzego z'ubutegetsi nko ku cyicaro cy'intara ya Kivu y'Epfo, ku nteko nshingamategeko y'intara no ku biro by'umujyi wa Bukavu. Abatuye umurwa mukuru wa Kivu y'Epfo barishimira ko agahenge kagarutse. Aba ni bamwe mu bakora ubucuruzi buto buto ijwi rya Amerika yasanze mu isoko rya Nyawera. Nta rusaku rw'amasasu tutumva, ni nayo mpamvu ubona turimo gushaka amafaranga. Turi twahungiye munsi y'ibitanda niho twari twihishe. Umutekano turabona ubu bituje gatoya. Twari tumaze icyumweru duhangayitse, niyo mpamvu twagiye ku masambu gushaka izi mboga ngo ducuruze. Gusa turabona ibikorwa byinshi bitarafungura. Abayobozi bari aha mu mujyi bakora uko bashoboye byongere bifungure. Gusa turabubaha kandi turabakunda, tuzakurikiza amategeko yabo. Uretse ubucuruzi bwo mu masoko no ku mihanda, amaduka menshi y'umurwa mukuru w'intara ya Kivu y'Epfo aracyafunze. Amashuri nayo nuko ntabwo abana barasubira ku masomo. Amabanki n'ibigo by'imari nabyo ubona ko bigifunze. Aba bacuruzi bato bo bakinubira ko kudafungura kw'ibikorwa n'imirimo myinshi bituma ubuzima burushaho guhenda. Twe turasaba ngo barebe uko babigenza, ibikorwa byose bisubukuwe, idolari rimanuke natwe tumere nk'abandi, kuko idolari rirahenze cyane na buri kimwe kigahenda. Ubu amadolari 10 aravunjwa ibihumbi 29. Niyo mpamvu dusaba ngo batugabanyirize idolari natwe tubeho nk'abandi. Nyuma yo kwigarurira umujyi wa Bukavu, umutwe wa M23 uvuga ko nta gahunda ufite yo gukomeza intambara no kwigarurira ibindi bice by'intara ya Kivu y'Epfo. Kucyo ushyize imbere ari ibiganiro by'imbonankubone kandi bidaca ku ruhande biwuhuza na guverinoma ya Kongo. Abajijwe n'ijwi rya Amerika ku byo M23 ishinjwa na guverinoma ya Kongo ndetse n'imiryango mpuzamahanga ko intambara yashoje mu burasirazuba bwa Kongo zishingiye ku nyungu z'umutungo kamere, Bwana Lawrence Kanyuka uvugiriza inyeshyamba yabyamaganiye kure. Nababwira gusa ko ibyo ari ibinyoma. Twatangiye kwirwanaho duhereye Sabyinyo, tuva Sabyinyo tujya Canzu, tuva Canzu tugana Bunagana, tuvayo tugana Rucuru, tuva Rucuru tugana Kiwanja, tuvuye aho tujya Nyongera. Aho hantu hose nta mabuye y'agaciro ahari. Twebwe intambara igamije mbere na mbere ukubaho kwacu, turwanya ihezwa, ubuhezanguni, turwanya imiyoborere ya Tshisekedi n'abamufasha. Mu itangazo Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Kongo yacishije ku rubuga rwa X ku mugoroba wo ku Cyumweru ivuga ku ifatwa rya Bukavu, ubutegetsi bwa Kongo bwongeye kwikwa mu Rwanda wari rwo rwafashe umujyi wa Bukavu hamwe n'abo bw'isi ibikoresho byarwo M23. Bwana Patrick Muyaya utegeka iyi minisiteri akaba n'umuvugizi wa leta muri iri tangazo yavuze ko u Rwanda rukomeje kwirengagiza ibyo rusabwa n'ibihugu by'amahanga rugakomeza umugambi warwo wo kwigarurira ubutaka muri Kongo. Uyu mutegetsi yijeje ko harimo gukorwa ibishoboka ngo ibintu bisubire mu buryo ngo leta igarure umutekano n'ubusugire bw'igihugu. Mu gihe izi nyeshyamba za M23 zivugwaho gufashwa n'ubutegetsi bw'u Rwanda haba mu bikoresho ndetse n'abasirikare rwaba rwohereza kurwana ku ruhande rwazo, uyu mutwe ibyo urabihakana ukavuga ko intwaro wifashisha arizo wambura ingabo za leta FARDC nabo bafatanya. Ni mu gihe kuri ubu u Rwanda ruri ku gitutu cy'ibihugu n'imiryango mpuzamahanga ngo ruhagarike gufasha izi nyeshyamba, aho bigeze no kugusabirwa ibihano birimo no guhagarikirwa inkunga. Temistokle Mutijima, ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda. Ijwi rya Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Unawo ni wa mwanya tubashikiriza ikiganiro Amerikana kigaruka ku vyaranze Amerika muri kahise, ibiriko birayiranga n'ibizoyiranga. Thomas Kamirindi niwe yakiduteguriye. Polisi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ishinzwe abinjira n'abasohoka na gasutamo ICE mu magambo magufi itangaza ko kuva ku itariki ya 20 y'ukwa mbere gushize kugera ku itariki ya 16 y'uku kwezi kwa kabiri abimukira batemewe n'amategeko barenga 14,000 bamaze gutabwa muri yombi. Bamwe muri bo barirukanwa ku butaka bwa Amerika, abandi amagana bafungiye i Guantanamo. Guverinoma ivuga ko gereza yaho ishobora kwakira abagera ku 30,000. Ibitangazamakuru bitandukanye bivuga ko bari mu maboko y'ingabo z'igihugu aho kwitabwaho n'abakozi b'abasivili ba ICE. Umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu witwa ACLU, American Civil Liberties Union, warabiregeye mu nkiko. Uvuga ko binyuranyije n'amategeko. Usaba inkiko gutegeka ko n'imyirondoro y'abafunze imenyekana,
ko bagira uburenganzira bwo gusurwa no kunganirwa mu mategeko. Gereza yo mu kigo cya gisirikare cya Guantanamo yubatswe kugira ngo yakire imfungwa z'abaterabwoba. Imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu nabyo yarabiregeye, impaka zirangira urukiko rw'ikirenga rwo ku rwego rw'igihugu ruciye iteka rivuga ko guverinoma ifite ububasha n'uburenganzira bwo kuhabafungira igihe kitagenwe bikurikije itegeko ryemerera ingabo z'igihugu gukoresha ingufu ku bakekwaho ibitero by'iterabwoba byo ku itariki ya 11 y'ukwa cyenda 2001. Abanyamategeko n'abaharanira uburenganzira bwa muntu baribaza rero niba amategeko yemera ko hafungirwa n'abatawe muri yombi kubera kutagira ibyangombwa by'abimukira. Bafite impungenge kandi ko kuhabafungira bishobora kubabuza uburenganzira bwo kurengerwa n'itegeko nshinga n'andi mategeko kubera ko Guantanamo itari ku butaka nyirizina bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ihatunze ku buhe buryo rero? Ikigobe cya Guantanamo cyangwa se Guantanamo Bay kiri mu burasirazuba bw'amajyepfo y'ikirwa cya Cuba mu nyanja ya za Caraïbes, nayo ikaba igice cy'inyanja nini ya Atlantika ku mugabane wa Amerika y'Epfo. Guantanamo Bay ifite ubuso bwa kilometero kare 117 ku butaka no mu mazi. Kuva mu 1511 kugera mu 1895 Cuba yari koloni ya Espanye. Mu 1895 abaturage bayo batangiye intambara y'ubwigenge, yarangiye mu 1898. Igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyarabafashije cyane, biza kuvamo n'intambara hagati ya Espanye na Amerika ubwabo yamaze amezi 4 kuva mu kwa 4 kugera mu kwa 8 1898. Yarangijwe neza n'amasezerano y'i Paris yo mu kwa 12 1898 hagati ya Espanye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muri aya masezerano Espanye yemeye kureka Cuba burundu no kuyiha ubwigenge, ariko mu myaka yakurikiyeho Leta Zunze Ubumwe za Amerika yakomeje kugira ijambo rinini kuri Cuba, ihafite n'igisirikare. Yo yayihaye ubwigenge busesuye mu 1902. Bahise banatangira imishyikirano yo gukodesha ikigobe cya Guantanamo. Bageze ku masezerano ya burundu mu 1903. Ariko rero ni ku itariki ya 9 y'ukwa gatandatu 1934 ibihugu byombi byahanahanye imyandiko ya nyuma na nyuma y'amasezerano yemejwe n'inteko zishinga amategeko n'abakuru b'ibihugu byombi. Aya masezerano hagati ya Cuba na Leta Zunze Ubumwe za Amerika avuga ko Amerika yemerewe gutunga ubuzima bwose, ubutaka n'amazi by'ikigobe cya Guantanamo no kuhagira uburenganzira busesuye. Bisobanuye rero ko nta busugire bw'igihugu Cuba ihafite. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yo yemeye kujya itanga buri mwaka amadolari adahinduka 485 y'ubukode. Kuva icyo gihe Guantanamo Bay ni y'ingabo zirwanira mu mazi za Leta Zunze Ubumwe za Amerika, US Navy mu Cyongereza, ho rero bakahita Gitmo mu magambo magufi yabo. Mu 1959 Fidel Castro yayoboye revolution muri Cuba, ahirika ubutegetsi bwariho. Kuva icyo gihe kugeza n'ubu Leta ya Cuba ivuga ko kuba Amerika iri ku butaka bwayo n'amazi yayo mu kigobe cya Guantanamo binyuranyije n'amategeko mpuzamahanga. Yemeza ko Amerika yahigaruriye ku ngufu, ariko ntiyigeze igerageza gusesa amasezerano. Ku rundi ruhande, Leta Zunze Ubumwe za Amerika ivuga ko amategeko mpuzamahanga ayemerera kuba i Guantanamo kuko Cuba yabisinyiye nta ngufu nta n'agahato iyishyizeho. Ariko iteganya ko ishobora gukoresha ingufu za gisirikare Cuba iramutse yirukanye ingabo zayo i Guantanamo. Nshuti zacu, iki kiganiro Amerikana n'aha gihumurije, mbashimiye ko mwagiteze amatwi. Maze rero mugire umunsi mwiza, mwari kumwe na Thomas Kamirindi, murakarama.